Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwatigiye ko bageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka ahanini ko yariko aravugwa mu gisirikare c'u Burundi muri uno munsi genekerezo ya 20 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ku mpinduka ziriko impinduka ikomeye cyane iriko iraba mu gisirikare cy'u Burundi naho ngabakirongoye boba batayibona. Uyu akaba ari umwihwezo w'intwazangabo aho yivugiye yuko igisirikare cy'u Burundi coba ngo gisigaye gicuritse abasoda bato boba bafise ivyo barusha abajenerali. Ese ivyo kuri izi mpinduka vyoba vyaraturutse kuki? Tubibutse kandi ko abasirikare bo bahoze bagwana muri CNDD FDD aribo basigaye ari bake. Uti kubera iki? Mbere ko tubageza ko ivyizi mpinduka hari ico benshi batazi ko abahoze bagwana muri CNDD FDD bo batera bahera mu gisoda c'u Burundi. Abagwanye muri FDD bafise imyaka yegeranye cyane abakaba ari abantu mu mwaka w'1993 aho President Ndadaye yicwa bari bafise canke begereye imyaka 20. Nka bose rero bakaba baravutse hagati y'umwaka w'1970 ndetse n'umwaka w'1980. Urumva ko rero bafise imyaka iri hagati ya 53 be na 43. Aha kandi nimwibagire ko abasoda batoyi bakukuruka bafise imyaka 45 bisongereza ku myaka 50, intwazangabo nkuru ku myaka 55 mu gihe abajenerali bo ari ku myaka 60. Aha rero mugaca mwumva neza ko mu basoda bato hasigaye bake bahoze muri FDD kandi n'abasigaye bakaba basigaje igihe gito ngo bakukuruke. Abo basigaye nabo kandi usanga bari mu makambi makeya nk'ikambi icungera umukuru w'igihugu nka police militaire ndetse n'izindi kambi nkeya mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yuko rero hari abasoda b'u Burundi barahiye gusubira ku rugamba rwo kurwana na M23 muri Nord Kivu mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Hari intwazangabo mu gisirikare yatanze umwihwezo bakabashimika mu kwerekana ko hari impinduka ikomeye ikiraba mu gisirikare naho abakirongoye batabibona. Akaba avuga ko igisoda c'u Burundi gifise abasoda batoye cyane biza amashure kurusha na bamwe mu bajenerali. Akaba avuga ko kandi nk'abo bisaba kubumvisha neza urugamba bagiye ko kuko abasirikare bicabwenge gutyo bo baba bakeneye ko indongozi zabo nazo nyene ziba ziciye ubwenge. Ibiherutse imbere yuko tuza kugaragariza kuri vyinshi muza kumva reka ariko tubanze tubabwire ko ico abatwara igisirikare bataratahura ruka abasoda bo batameze nk'abakera. Ni mu gihe kiranga abasoda batoya homme de troupe wasanga bize gushika mu mwaka wa 6 w'amashure y'intango cyangwa ugasanga ntibanahejeje amashure mato. Ibisongereza vy'intwazangabo vyaba vyiza gushika mu mwaka w'10 w'amashure yisumbuye canke ugasanga batageze mu w'10. Intwazangabo ngo rezo zaba zarahejeje amashure yisumbuye mbere zikabandanye no muri kaminuza y'igisirikare. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 aho hinjiriwe bahoze mu mihari y'abagwanyi vyarahindutse gato. CNDD FDD na FNL zarinjije intwazangabo zitahejeje amashure yisumbuye mbere ziraduga ziraronka amapeti akomeye yo hejuru. Aha twobaha akarorero nka General de Brigade Dominique Nyamugaruka arongoye intara ya mbere y'igisirikare Première Division. Uyu n'ubundi akaba yarize gushika mu mwaka w'9 w'amashure yisumbuye. Mu mategeko vyari kugorana ko anashobora kuba igisongerezi sous-officier none ubona general atwara division. Tugaruke kandi kuri Colonel Ildefonse Baranyinkwa yahora atwara abasoda b'u Burundi bari barungitswe mu ngabo za yase mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Yuwe akaba arize gushika mu mwaka w'8. Colonel Jehonias Nihora imbere yari yasabwe kuja kurongora abasoda b'u Burundi bagwana na M23 we akaba arize gushika mu mwaka w'10. Nico kimwe na Colonel Leandre Kavamahanga barongoye muri kino gihe nawe nyene yize gushika mu mwaka w'10. Ubu rero nk'ubu rero ni bwinshi.
Ibintu vyifashe gutyo mu gihe abinjira mu gisirikare muri kino gihe hari abantu bize kubera ubukene bw'akazi mu Burundi. Hari urwaruka ruheza amashuri yisumbuye mbere n'uruheza kaminuza rugaca ruja kwiyandikisha mu basuda batoyi. Muzorabe cane barya ba première classe n'aba deuxième classe mu mazi iminsi bagaragara baguye muri Kongo nka bose baba barahejeje amashuri yisumbuye canke ugasanga barize gushika mu gice ca kabiri c'amashuri yisumbuye. Ni ukuvuga aba basirikare binjiye kuva za 2018 abo twita bacinjire ni abasirikare b'incabwenge cane. Ni mu gihe kandi hari n'uwundi murwi w'abasirikare batoye usanga barize abakaba ari abasoda bavuye muri FNL. Aba barimwo abinjiye muri FNL ku munota wa nyuma ugasanga bari abanyeshuri muri kaminuza canke bari bahejeje amashuri yisumbuye. Mu gisirikare babagize abasoda batoyi, bamwe barabandanije kwiga ku buryo usanga bafise diplome ya licence ariko ugasanga bafise ipete rya première classe canke corporale. Bano basirikare rero bariyumvira cane, ntibameze nk'abasoda ba kera wasanga umengo ni intama. Kera ngo uhaye itegeko umusoda muto yaca yihuta kurishira mu ngiro, nta kwiyumvira kwabamwo. Umusoda wa kera yafata abategetsi n'intwazangabo nk'abavyeyi biwe. Umusoda w'ubu rero muraharira, uravye nabi akakurusha ubwenge. Ubu dufise kandi abasoda biyumvira, dufise abasoda basoma imbuga ngurukana bumenyi, bamwe barusha n'ubwenge intwazangabo zibatwara. Umusoda nk'uyo rero ngo utamusiguriye ico agiye kugwanira ntaco uba ukoze. Ni nayo mpamvu basigaye bata urugamba ku bwinshi kandi bakemera no kuja gupfungwa. Ibiherutse kubera muri Kongo ntibisanzwe mu mategeko y'igisirikare c'u Burundi. Kubona abasoda batoya rero babwira Generali Muzinda ko badashobora gusubira kuja kugwana M23, kubona bamubwira icese ko bakeneye kwitahira mu Burundi kandi bakabikora, kubona bahitamwo kuja gupfungwa hako baja ku rugamba, ivyo bigakorwa n'abasirikare amajana si ikintu gisanzwe. Birahambaye rero ngo ko abarongoye igisirikare bicara bakiyumvira umutima uri hamwe impamvu abasoda batoyi bigenjeje gutyo imbere ya Generali muzima. Abasoda ubegereye barasigura neza ko batumva iyo ntambara barimwo, barasigura neza ko bahemukiwe n'igisoda ca Kongo ku buryo badashobora kucizigira ukundi. Nako kandi basigura neza ko badatahura ingene igisirikare kititwararika imiryango y'abasoda bahitanywe n'iyo ntambara. Ico batoba ko kuvuga ku mugaragaro ni ikibazo c'amafaranga Kongo yoba iriha ibikorwa vyabo ariko bo ntibayahabwe ko. Bino bibazo vyabo rero birakomeye kandi birakeneye inyishu ku bwinshi. Ni mu gihe kandi intwazangabo zishasha ziganye n'abo zirongoye. Iki kandi akaba ari ikindi abatwara igisirikare batabona. Izi ntwazangabo zishasha zifise ipete rya liyetona canke suriyetona usanga zinganya imyaka n'abasoda batoyi, hamwe ugasanga bariganye mu mashuri. Umwe aza ari liyetona uwundi akaza ari première classe, ariko bose bakaba bize bimwe. Inyifato zabo zitera zimera co kimwe. Muraraba turafise abaliyetona bariko baraheba igisoda, abandi bahitamwo kwishikana muri M23. Ibi vyose rero abatwara igisoda batabiravye neza bizovyara ikindi kintu. Mu kiganiro cagiye habona haravuzwe kandi akarorero k'ivyabereye muri Sierra Leone mu mwaka w'1992 aho banafashe ubutegetsi, aho kumbure bizonafasha n'ubutegetsi kugurura amaso. Kubera iki rero abavuye muri CNDD-FDD bari bake ku rugamba? Tubibutse ko twabigarutse ko dutangura ano makuru, ariko burya ngo abahoze bagwana muri CNDD-FDD benshi batera bahera mu gisirikare. Ni mu gihe abagwanye muri FDD bafise imyaka yegeranye cane nk'uko natangwe bibabwira akaba ari abantu mu mwaka w'1993 aho Perezida Ndadaye yicwa bari bafise canke begereye imyaka 20. Bose rero akaba ari bamwe mu bavutse hagati y'umwaka w'1970 ndetse n'umwaka w'1980. Ni ukuvuga ko bafise imyaka iri hagati ya 53 na 43. Aha kandi ntitwibagiye ko abasoda batoyi bakukuruka bafise imyaka 45, ibisongerezi ku myaka 50, intwazangabo nkuru ku myaka 55, abajenerali ku myaka 60. Aha rero niho uca wumva neza ko mu basoda batoyi hasigaye bake bahoze muri FDD kandi n'abasigaye basigaje igihe gito ngo bakukuruke.
aba ukabasanga amakambi make nka BSP icungera umukuru w'igihugu nka police militaire n'izindi nkambi nkeya z'ibujumbura. Ni mu gihe muri no misi hariko haratororokanywa abandi basirikare batayo zibiri bazorungikwa gushasha muri Kongo kugwanya M23. Intara yose ya gisirikare isabwe gutanga abasirikare 150 bariko bararondera gushiramwe abasoda bakira bazoja kuremesha urugamba batazoza barahunga kurya kwa bashasha aho kumbure benshi ngo bazokongereza bahoze muri CNDD-FDD n'abasoda bakira bo muri FABU n'aba FNL kubera aribo bamenyereye intambara kandi bo baha cyane abakuru. Ariko biragoye kwibaza ko hazohinduka kinini ku rubuga rw'intambara mu gihe hatabonetse inyishu kubaza abasirikare bamaze gushira ahabona. Muri ibi vyatangajwe n'intwazangabo ikaba yarangije isaba abarongoye igisirikare kugurura amaso bakabona ko hari icahindutse mu gisoda kandi bagatahura ko gutwaza umukazo bitakiri umuti ahubwo bakiga kumviriza umusirikare asigaye afise ubwenge kandi asigaye asoma imbuga ngurukana bumenyi. Nivyo ngo birahambaye ko umusirikare agumana discipline y'igisoda ariko ntibizoroha mu gihe umusoda azoba adasiguriye neza urugamba ariko wene bacerwa guhindura uko batwara igisoda bazisanga abasoda batoye bafatanye n'intwazangabo nshasha ico bazamukamwo nta numwe akizi. Nguyu rero umwihwezo umwe mu ntwazangabo akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi aho avuga ko igisirikare c'u Burundi gisigaye gishuritse abasoda bato barusha amashure abajenerali bro bajenerali bo barazana umukazo mu mategeko batanga mu gihe ababobo bazanamwo ivyo kwiyumvira bakumva koko niba itegeko bahawe rikwiriye canke ridakwiriye. Gahe rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke abone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza sangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ku nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muza TV muhezagirwe.